ndagusavye ndakwinginze bamuvandimwe, nimba ukeneye kubaho mu buzima buryoshe, ubuzima bunezereye, ubuzima buguwe neza, ubuzima bunyuzwe cana inyegeza igicaniro cyawe. Wari igihe tuvyukira ku matelefone tukatwimvira ibindi, baza hagarika zimya ivyo vyose, wiconnecte n'ijuru. Martin Luther King yaranditse ijambo ryankoze ku mutima, yaravuze ngo umujournaliste yabashije Joyce Meyer ujya muvuga butumwa akomeye cyane, ikintu cyankoze ku mutima, aramubaza kubira iki tuguma tuza iwawe imisi yose kumviriza nibiki. Aravuga ngo aramubwira mbwira ibanga, ntabanga. Aravuga ngo Shalom shalom, ndabaramukije mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Ni evangeliste Ndashime Patrick kuri CANAAN TV. Reka ndabasangiza ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusanga ijambo ry'Imana, reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, ngwino uganirize imitima y'umumwe wese hagati yacu. Ngwino uvugane natwe. Haleluya. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. Tugiye kuritera, tugiye kuribiba mwami mu mitima. Haleluya. Turakeneye ku munsi umwe tuzosarura Mana ivyerekeye rino jambo, tugiye kubiba mu mitima y'abari kwararyumviriza. Mpemu wawe mwiza, ngwino uganirize imitima yacu, ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bavandimwe, ndifuza gusangira namwe ijambo rigufi cyane riri ku mutima wanje, rivuga ngo dushishikare gusana igicaniro cy'amasengesho. Dushishikare gucana igicaniro cy'amasengesho. Dushishikare. Ubuzima bwo gusenga ni ubuzima bwo gushishikara. Si ubuzima ukora indwi imwe, si ubuzima ukora iminsi ibiri, si ubuzima ukora iminsi itatu. Oya, ni ubuzima bwacu bwa minsi yose. Reka maze mbabwire inyungu zitanu ziva mu gusenga. Inyungu zitanu ziva mu gusenga. Ikintu cya mbere, gusenga nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Uburyo buhanitse bwo kurwana intambara n'amasengesho. Reka ndababwira umunsi umwe, Dawidi Ahitofero amaze kumuvamo akaja ku muhungu we Absalom, nta kindi kintu yakoze, yaragiye abwira Imana ngo Mana, Ahitofero amvuyemo, rero inama zose aza kubwira umuhungu wanje Absalom uzihindura ubusa. Arasenga, aravuga ngo Mana, inama za Ahitofero uzihindura ubusa. Amasengesho nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Ba Ahitofero nta kindi kintu kica imigambi yabo, ukwiye gusenga kwawe. Amavi yawe aza yica inama z'Abahitofero. Uburyo bwa kabiri, inzira itugeza mu migisha yacu. Amasengesho, inzira itukuraho turi ikatugeza mu migisha yacu. Yabesi amaze gutahura ko nyina mwese izina ribi, aragenda afukamira Imana, arabwira Imana ngo Mana, icyo mvuga mu mugisha ukanagurura imbibi, ukoko ugenda kunzigama, ukandinda ivyago singogwe. Imana imuha ico yamusavye. Amasengesho, uburyo umva bitugeza mu migisha yacu. Inzira itugeza mu migisha yacu. Icya gatatu, gusenga gusiga umurage mwiza n'abazodukomokaho, abazadukomokaho twebwe. Haleluya. Iyo dusenze, iyo tubaye abanyamasengesho, iyo twacanye igicaniro cyiza, n'abazodukomokaho. Haleluya. Ikintu cya kane, gusenga bizana igikundiro. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, mbere yuko aja ku mwami, hari ikindi mu gitabo cya Nehemiya havuga gusenga inshuro 14. Amaze kumva amakuru y'iwabo, haleluya, ikintu cya mbere yakoze yaragiye gusenga. Amaze gusenga, amasengesho agira gute? Amuremera igikundiro. Amasengesho azarema igikundiro. Igikundiro ugasanga abantu baragukunda, ntacyo bagukundi kubera amasengesho ari muri wewe, atari uvyo utunze. Oya, amasengesho ugasanga n'abandi bafise ibitayega, nta muntu urumwe bavugana. Kubera iki? Nta gicaniro kiri muri we. Ikintu cya gatanu, amasengesho aza yimura imisozi. Yobo yaravuze ngo iza yimura imisozi ntibimenye. Haleluya. Uburyo butanu, inyungu zitanu ziva mu gusenga. Rero reka ndakubwire rino jambo ryanditse mu gitabo cy'Imigani. Igitabo cy'Imigani igice cya 26:20 haravuga ngo inkwi iyo zizimye mu umuriro urazima. Inkwi iyo zizimye umuriro urazima. Inkwi zizimye, igihe w'amasengesho yawe yazimye, igihe ubuzima bw'ubusabane bwawe n'Imana bwazimye, mu by'ukuri ubuzima bwawe burazima.
inkwi ni amasengesho, inkwi ni ijambo ry'Imana. Kandi inkwi ziratandukanye, hariho babita mu Kirundi utuyabara, hakaba mu Kinyamurenge ni utunyayu, hakaba n'ibishito, ibigiga. Hariho ibigiga, hakaba n'utundi dutoya. Haleluya. Turakeneye gutunga ubuzima bw'ibigiga, amasengesho afashe. Haleluya. Apana amasengesho kubera umusonga, kubera ingorane, kubera ibibazo byabaye. Oya, bikaba ubuzima bwaje. Amasengesho azangeza aho nifuza kugera. Umviriza icyo Imana yabwiye Mose mu gitabo cy'Abarewi, igice cya 6:12, havuga mu ijambo ryiza, nuko umuriro ku gicaniro uze wame waka, ntuzime, umuherezi aze yame awucana uko awurunde kw'inkwi uko bukeye. Ndakunda ino phrase ivuga ngo uko bukeye umuherezi azokwame azana inkwi. Uko bukeye tegerezwa kuraba ko igicaniro cyanje cyatse. Uko bukeye tegerezwa kuzana ibishito. Uko bukeye umuherezi aze yame azana inkwi ku gicaniro kugira ngo umuriro tuzime. Hariho gihe umuntu ashaka kugenda umuriro warazimye. Uko bukeye igihe ndiko ndasoma ijambo ry'Imana mba ndiko ndacana umuriro. Igihe ndipfukamye ndiko ndasenga mba ndiko ndacana umuriro. Igihe ndiko ndahimbaza umwami waje, haleluya, mba ndiko ndacana umuriro. Uko bukeye umuriro ntukazimye. Salomo yanditse aravuga ngo inkwi iyo zizimye umuriro urahera mu muriro, urahera. Umurongo wa 13 muri guharura akavuga ngo umuriro uze wame wake ku gicaniro ubudahengeshanya ntuzuzime. Umuriro narakunze Yesu, akarorero kacu. Yesu umwana w'Imana, Yesu wavuye mu ijuru. Mu gitabo cya Luka cya Mariko igice cya 1:35 havuga ijambo ryakoze ku mutima wanje kandi ryanteye kuza mpora mvyuka nanje. Yavuga ngo mwijoro rishira ubuca aravyuka arasohoka aja mu gahinga asengerayo. Nimba Yesu yahora avyuka mwijoro rishira ubuca, akaja mu gahinga, mu mbeho yo muri Israeli, mu mbeho yo muri Yesu akaja kwenyegeza igicaniro cye. Hama wewe nawe njewe hariho iyindi verse ivuga mu gitabo cya Luka ngo yirirwa yigisha, ngo bwira akaja kurara ku musozi. Haleluya. Dawudi Zaburi ya 63 hari ahantu avuga ngo umuseke utaratambika Mana, umuseke utaratambika ngo n'abandi maso kugira ngo ndondere mu nyonga zawe. Umuseke utaratambika utaraca hakiri mu kajoro naravyuka kumva umutima waje urambwiye ngo genda uje kurondera umwami wawe. Ndagusavye ndakwinginze bamuvandimwe, nimba ukeneye kubaho mu buzima buryoshe, ubuzima bunezereye, ubuzima buguwe neza, ubuzima bunyuzwe cana enyegeza igicaniro cyawe, enyegeza igicaniro cyawe. Uko bukeye rundi inkwi kuri ico gicaniro, uko bukeye. Mbere yuko uvyuka, hari igihe tuvyukira ku matelefone tukatwiyumvira ibindi, baza hagarika zimya ivyo vyose wiconnecte n'ijuru. Martin Luther King yaranditse ijambo ryankoze ku mutima. Yaravuze ngo kubera ibikorwa byinshi mfise byo gukora, ngo nategereza kumara amasaha 3 imbere y'Imana. Amasaha 3 imbere y'Imana. Umujournaliste yabashije Joyce Meyer ujya muvuga ubutumwa akomeye cyane, ikintu cyankoze ku mutima. Aramubaza kubera iki tuguma tuza iwawe imisi yose kumviriza nibiki. Aravuga ngo aramubwira mbwira ibanga, ntabanga. Aravuga ngo ku munsi mara amasaha 5 imbere y'Imana. Ndafite telefone, mfise ikaramu na agenda na Bibiliya. Imisi yose amasaha 5 ndiko ndiyubaka kugira ngo mbone ingene nubaka abandi. Bavandimwe, mureke twubaka ubuzima bwacu, twubaka ubuzima bw'amasengesho, twubaka ubuzima bwacu bw'amasengesho. Imisi yose turundi inkwi, imisi yose uvuge ngo mbere yuko uryama reba ibiti uzana by'amasengesho, mbere yuko uvyuka muri uri kuragenda mu modoka yawe gira igicaniro. Gira ari umunsi umwe nariko ndagenda muri ville ndiko ndumviriza indirimbo, numvise ijwi rirambwiye ngo urazi yuko muri bisi ushaka kuhindura prayer room. Muri bisi ndiko ndagenda numvise ijwi rimbwira ngo Patrick urazi ko muri bisi ushaka kuhindura prayer room.
nukuvuga aho mba muri ville nkoresha nk'iminota 20. Iyo minota 20 urazi uri kurahimbaza Imana cyangwa uri kurasenga, ushobora guhindura icumba cyo gusengeramo. Si mpaka nje kuri eglise, si mpaka mugaba ahantu hose ndashaka kuhagira icumba, prayer room, icumba cyo gusengeramo. Ejo nariko ndamedita kuri verse yakoze ku mutima waje ya Zaburi ya 42. Nabwiye Imana, ndiko ndabwira Imana ngo Mana ndakwinginze tabara Patrick amere nkuko iri jambo rivuze muri psalm ya 42 ya 42 umurongo wa mbere haravuga ngo nkuko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi niko umutima wanje mwami uzahoza kwifuza Mana. Umurongo wa kabiri, umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima nzoza ryari ngo seruke mu nyonga zawe. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Mbega inyota yawe ihagaze he? Inyota ufise ni iki? Hari igihe tuja Imana turahaba tuvuye imuhira ikakuraba neza, ikikukuye imuhira, si urukundo uyikunda, ni imitwaro ufise, ni ibibazo ufise, na Maria warayemo, si urukundo uyikunda. Ego ni vyiza ko tubwira Imana ibibazo byacu, ariko kandi titukigere duhurira n'Imana mu bibazo gusa. Oya, ubuzima bw'igicaniro bw'ubuzima bwacu bwa misi yose. Dawudi aravuze ngo kuko impongoka zihuzagizwa irondera imigezi, ngo ni ku mutima wanje, umutima wanje, haleluya, uzohuzagiza kwifuza Mana. Reka ndagusengere nkubwire ngo ugire inyota imeze nk'impongokazi, ugire inyota umere nk'uko inyota umere nk'impongokazi ukivuze, kuko impongokazi ihuzagiza irondera imigezi. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Phrase yanyu biravuga ngo iyi Zaburi, nzoza ryari ngo seruke mu nyonga zawe Mana, nzoza ryari uko bukeye uko mvyuze zoseruka mu nyonga zawe. Amasengesho bavandimwe, mureke tugira umutima unyotewe Imana, apana kunyotegwa ibyayo gusa, kunyotegwa Imana, apana kunyotegwa amafaranga, kunyotegwa imodoka, kunyotegwayo. Yaravuze ngo itimanye umwana wayo izaduha n'ibindi, izabiduha kubw'ubuntu bwayo. Yaravuze ijambo ryiza muri psalm ya 30. Yaravuze ngo uburake bwiwe n'ubwakanyisasi, ariko ubuntu bwe bwamahigesho cyose umuntu akiriho. Ukuriye ko ari umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Gusenga kwacu bitujana mu mpundu, ntibitujana mu marira. Gutindana n'Imana kwacu, reka ndakwifurize gutindana n'Imana. Reka ndakwifurize reka ari inkuru nasonye uno munsi mu gitabo cyo kuzakuza n'indumwe, ngo bamaze gushikana Petero neza mu gasho. Petero, Paulo, Herode aravuga ngo arafa, ngo abantu bishengero ngo bahuza umutima n'inama, ngo baragenda ngo babwira Imana amasengesho yabo, bagera ku Mana ngo barabwira Imana ngo Mana uraturetse tuba imfubyi kabiri. Yakobo yarayapfuye, none na Petero nawe amasengesho yabo arazamuka agera ku Mana. Haleluya. Marayika ngo Imana ituma marayika umwe, haleluya, asanga Petero aryamye, aramukoma. Petero agira ngo ariko ararota, arazasohoka, ageze kure arava ngo singiri ko ndarota, ahubwo nagiye. Amasengesho gicaniro cyawe kizosenya ivyo Satani yubatse, gicagagura iminyororo n'imigozi. Haleluya, Yesu Kristo. Hari ijambo rivuga muri Zaburi muri Yobu 12 umurongo wa 14. Ngora irasambura tiyasubire kubakika. Hari igihe amasengesho asambura agasambura, Satani akabura ahantu na hamwe yubakira. Kubera iki? Igicaniro cyubatse arasambura tiyasubire kubakika. Hari ibyo Satani yubatse mu muryango wawe, hari ibyo ariko arakora. Haguruka wubaka ibicaniro, haguruka usenge, haguruka usubire usenge, wongera usenge. Haleluya, ico yubatse cyose kizosambuka. Paulo yaravuze ngo kuko ibigwanisho by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ngo imbere y'Imana ngo bifite ubushobozi bwo gushingura akari. Hari igihe Satani ashobora kukubakira, ariko haguruka wisubiza mu inkomezi ugasenya ivyo yamaze imyaka myinshi yubatse. Amasengesho ndagugendeye inama, muvandimwe, ugwana intambara usenga, ugwana intambara usoma ijambo ry'Imana, ugwana intambara rondera Imana. Reka ndagusenge. Mwami, turakeneye ngo dusuke imwemu y'impongokazi ihuzagiza irondera imigezi, ngo ndiko n'imitima yacu. Turakeneye gutunga imitima igufitiye inyota, turakeneye gutunga imitima igukunda, turakeneye gukunda apana gukunda ibyawe gusa, oya, ubuzima bukunda wewe. Haleluya. Dawudi yaravuze ngo uzukenyurura umubabaro ukadukenyeza umunezero. Ni wowe uzukenyurura Mana.
uzusenya ntiyasubire kubakika. Haleluya, haleluya. Uduheze umutima usenga, umutima urondera mu nyonga zawe. Icubahiro n'amashimwe bikugarukire mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.